uko zari zimeze ku munsi we nivyo kiki inyuma yuko Real Madrid itorohewe ku munsi wa kabiri ku munsi wa gatatu naho nyene turabona ko nka Arsenal na Paris Saint-Germain zitorohewe. Club Brugge rero isaha imwe n'iminota 45 ntiyorohereje Aston Villa mu kuyitsinda kimwe ku busa. Shakhtar Donetsk itsinda Young Boys ibitsindo bibiri kuri kimwe. Bayern Munich itsinda bigoranye umugwi wa Benfica igitsindo kimwe ku busa. Etoile Rouge Belgrade canke Zvezda itsindwa na FC Barcelona ibitsindo bitanu byose kuri bibiri. Red Bull Strasbourg itsinda umugwi wa Feyenoord mu gihe Inter de Milan itorohereje umugwi wa Arsenal kuri penalty ya Karanoglu. Ikiba igitsindo kimwe kubusa. Paris Saint-Germain itsindwa na Korea na cyane cyane ku munota wa 93 ibitsindo bibiri kuri kimwe nibyo byabonetse. Brest n'ubundi itsinda Sparta Prague ibitsindo bibiri kuri kimwe. Atalanta ntiyorohereje Stuttgart mu kuyitsinda bibiri kubusa. Nuko rero rusangi rero vyaraye bigenze kundwi ya kane hariya muri Champions League aho rero nobona yuko kuri izi nkino zo ku munsi wa gatatu novuga yuko ama surprise ntiyabaye menshi ntiyabaye menshi kabisa nko ku munsi wa kabiri ntiyabaye menshi ku munsi wa kabiri aho uri kuraraba Shakhtar Donetsk gutsinda Young Boys zigitangaza imatch yatangaje imatch ya Club Brugge na Aston Villa. Iyi match igitsindo kimwe cinjiye kuri penalty penalty yagenze gute umukinyi ari ibintu bitwengetse umupira uvuye hanze Emmanuel Martinez ushira harya hama umudefenseur we Taro Misa mugati oya autora bako kuvuga atoya ushira gutangure neza ari gita ati mbe warasaze ego kiro gwatanguye ati wakoze ko ndabako ti penalty ya urumva ivyo bintu penalty nkiyo ikabatwara urabe turaza kuraba kuri classroom iyo Aston Villa itembagara hari rero twara cyambere yari mu cyambere ora yuko Club Brugge avuga ati turitomboreye baca baragenda bavuga ati tugara twugara inyuma kuko bakyotse mu mutano na kabiri penalty baragenda bavuga ati mwabantu murabona yuko akatukarose dutsinze umugwi wa mbere tugende mwabantu tugende twugare tumere neza ko barakinye kabisa ora vyumvikana yuko iyumvire ikintu cabaye Aston Villa nayo nukuyisubirako deuxième mi-temps nta tricadre nimwe bigeze bateye première mi-temps tricadre imwe ahantu hari abakinyi nk'aba ikintu cabaye kiki uyu mumenyereza wa Club Brugge kabisa nabonye arazi systeme yo kuzibira yaciye afata agira defense y'abakinyi batandatu agira miliye y'abakinyi batatu yakwatakisha umukinyi umwe banagombye no kubatsinda ibindi bitsinda kubera iki babakoresha ama counter attack mu gihe aba defenseur babo harimwe n'uyu yakoze ibara Tero Minsk kabisa yakoze ibara kabisa abazi bise takinaga usegango avuye mu mva amazigiye yaramenyera naragaruka mu bintu ugiye no kuraba abakinyi baba defenseur kubera ama counter attack yi equipe ya Club Brugge baronse amakarata y'umuhondo nka bose havuyemo Matseni wenyene ni wataronse ikarata y'umuhondo ugende kuri Minks Konsa na Diego Carlos bose abo bose baronse iki karata z'umuhondo yari system igoye bamaze kubatsinda ico gitsindo nayo si equipe burya mbi Club Brugge yagiyemo wa mukinyi yava muri Barca batamuwo mwanya Jutra yarayivuyemo agenda hariya mboni equipe nabonye nayo nyene irafise uko akukanuka kanyariga narijya rero bari bakiye equipe nka Aston Villa nibaza ko kuri uyu mugoroba Aston Villa yabaye nayo equipe yatabuja abantu benshi yego kuko benshi bari bayihaye amahirwe rero je nibaza ko iri yerere je nabuze ukuntu nshobora kuyisigura uravye ukuntu umupira kandi vyaboneka ko Emiliano Martinez amuhaye umupira kugira kine mugaza kuwutora n'amaboko yatangura neza yatoye araterura neza
ibintu kabisa ngira ngo muri vestiaire sinzi ikintu ngira ntari cyo yavuga nuko urundi ikintu uvuga kuri Champions League kuri journée imigwi yo mu Faransa Alonso ibintu byitwaramo neza Stade Brestois igumi itagaza abantu uyu kabisa wubahwe je nibaza kuri muri nka 15 za mbere ahubwo ine ya mbere irimo nivyo wakane uyu ine ya mbere irimo Stade Brestois Stade Brestois atangaje abantu benshi aho Paris Saint-Germain itari aho Real itari aho za Atletico Madrid itari ahubwo equipe zikomeye zo muri Paris zo muri Bufaransa nka Paris irimwo mugura abona izirimwo Monaco na Brest hangera byitwaramo neza Lille sihiri ariko ntiri kure nayo nyene mugugiye kuraba izi equipe zo mu Bufaransa menga zaratawuye cyane iri higanwa gusumbya n'abandi urundi rukino rwatangaje umukinyi rwatangaje abantu benshi Stuttgart na Atalanta umukinyi Ademola Lookman aguma avyitwaramo neza nasomye akantu umuntu yanditse avuga ngo mbega imigwi muri ya mercato estivale yaba ava kuri championnat ziba imigwi yari kwiraba he itari kwirondera uyu mugabo kuko uyu mugabo yagaze kuvugwa yuko yaje muri Paris Saint-Germain aho Paris Saint-Germain iguma yezi tiravuga toya reka tubireke menga bazana gukoromana imbe je koromana yaje mu mwaka uheze mwaka wundi yaje mu mwaka wundi wa ariko baba ngo Ademola Lookman ariko raba uyu mukinyi yakoze amateka ayiha igikombe cha Europa League atsinze ibitsino 3 wenyene ejo muri championnat rage akubuti double Napoli ya mbere abashira hasi kabisa babwiye ati yabaye numwe mu bakinyi bagoye Real muri Super Coupe urabe kuri stade ya Diego Armando Maradona abakubita ibitsindo bibiri wenyene ejo araje abwire Stuttgart ati mwebwe nta makuru mufise genda mu Butaliyano mu mbazi abakutamo igitsindo hamwe na Nicolo Zaniolo ubona yuko Atalanta kabisa ibintu byayo bimeze neza cyane uyu mugabo ni Gasperini ubona yuko kabisa uyu mugwi arawufashije cyane gose urundi rukino ubona yuko abafaransa baryambaye hari iwabo Parc des Princes mu gutsindwa na Atletico Madrid ku kanyuma kabisa ni equipe ya Paris Saint-Germain defete ndayishira cyane kuri Ashraf Hakimi Ashraf Hakimi yakoze amakosa menshi cyane hariho ibitsindo ubona ko yabwirizwa gutanga par exemple ku munota wa 76 yateye umupira umunyegori awukurayo Oblak kuko babateye amashuti 22 umunani niyo yaciye mu igori batsinda igitsindo kimwe no kuvuga ku munota wa 76 hari umupira wabona ko yabwirizwa guha uyu mukinyi wabo Barcola ahitamo gutera byaciye binaba ku munota wa 92 umupira wa mbere yawuteye umunyegora ukurayo uranamugaruka ko ho gutanga kuri Swate kuri Dembele kuri Koromwani kuri Barcola bose bagaragara ni kuvuga defense yose yasani ya Mozibi muga ubona ko afisa ahantu yocisha iki umupira nubundi ahusha uburyo butatu buboneka bashobora gutsinda je ndavyurukino muri rusange ndabona ko Ashraf Hakimi yabaye umu egoista no muntu akunda gutsinda mugiye ubonye ko byanse kiki rimwe kabiri gatatu iyi equipe nibaza ko ari iyo yawutsinda kuwo mupira yaciye afata ico Oblak yaciye akora yaciye ateye umupira gwa Griezmann muremure n'amaboko kuri centre hari tayara catanga ipasi kuri Korea nawe ari kagira ibitsindo vyiza ugiye kuraba ariko intsinzi umugwi wo kukanyuma cyane gose kuri Real Madrid burya yarabikoze siniko mu vyibo no kuri Atletico Bilbao nyene ku musogonda wa nyuma novuga ko ari amachensi ari kagira uyu unye ni bamwe bita ba super sub aba super sub canke aba joker iki ni kigwanisho gikomeye cyo mumenyereza nka Diego Simeone amutanguza hanze mugarazi yuko umwanya n'umwanya aza kumwinjiza aza kumuronka ko umusaruro mwiza rero ku munsi wejo Paris Saint-Germain nitsindwe
niyo yavyikoreye yahushije uburyo bwinshi cyane surtout mu gice cya mbere mu gice cya mbere ikibuga cyari gicuritse Paris Saint-Germain yadominye match igice cya mbere ariko baza kuronga igitsindo kimwe cyonyene gitsindo naho nyene cyatanzwe je kubwanje mbona ko kiya gitsindo ya Ricardo cyatanzwe na Clément Lenglet ubona yuko yahemukiye equipe yiwe ariko herezma yuko equipe yatsinze ariko yitatsinda ku munsi weje by'ukuri bari kumwagiriza cyane gose ari amakosa yakoze bisa ahubwo ngira n'ibyo jya mukinyi yakoze wa Aston Villa naho bitandukanye umupira yaretse kuwukina mbona nkubona swate gusubiza inyuma yabuze ibyakora arawuhagarika uriya mukinyi nuze Dembele araza arawumwaka awihera Emery Zaire rero izi equipe za Atletico Madrid uravye no bw'uburyo uburyo novuga yitwaye ucubona yuko ari za equipe zitagenda kagirire donc ni za equipe zitazima burundu ku munsi wejo nta muntu yari yizeye yuko izava kuva imbere ya Paris yabonye kiya gice cya mbere nka kujyana ariko raba uburyo batsinze igitsindo cyo kugombora hajye nyene novuga mu mwanya muto iminota mike bacha bahita bakigombora kandi igitsindo birondereye bonyine bwabo ni Margano vuga ko kurushka umupira ko novuga kurushka urukino ariko baramenya ati twebwe kuri no situation reka turanverse ibintu gutya reka duhindura ibintu gutya bacha bakorera ku ma contre attaque giye kuraba Griezmann nuko Griezmann atakiri wa Griezmann tuzi novuga muri za 2019 za 2010 ari karasatse hari uburyo Griezmann ni element clé ya Atletico Madrid niwe rufunguruzo baba bafise hajya ariko ivyo by'ukuri novuga baba bakimushaka ko cyangwa bamushaka kuno munsi nakibaha byose hari uburyo novuga atakaze nawe nyene imipira myinshi uraba imipira novuga ku munsi wejo yatakaje ni myinshi cyane gose ariko muri ya system ya Diego Simeone bafise Griezmann mwiza mu numero 10 mwiza kuko Griezmann no musagwa kina ku 10 hajya hanya vyukuri Atletico yotsinda byinshi kuko bagira ama transition rapide menshi cyane gose kandi bafisa abakinyi b'imbere bazi kwiruka cyane rero cyari gitsindo ciza uriya munya Argentine yitwa Molina niwe yagitsinze hama vyukuri urabona yuko Paris Saint-Germain hari ibintu bakibuze baracafise ibintu by'ubufinansi baracafise na experience bararonka uravye uriya mugabo nivyo ariko ari kubaka equipe ariko numenya ati ariko yubakira kuri inde hagati mu kibuga numenya ati ninde donc ninde bagira ko ninde ari we novuga chef hajya hagati mu kibuga no munsi bafise Emery Zaire bafise Vitinha bafise n'ujya mu Portugal yitwa Joao Neves ariko giye kuraba bari abakinyi bose hari uburyo umengo bafise kariti imwe y'umupira sana Joao Neves na Emery Zaire urumva numenya ngo mukasere ninde numenya ngo uko haya muri Atletico Madrid uraza kubona nk'umukinyi nka ku munsi wejo bari bafise Deport bakagira na Carragher hagati mu kibuga yo miri urumva uburyo iremereye cyane ukiyumvira ati none muri Paris ninde aza kuyobora abandi ninde mu nimero 6 basi nyene uvuga ati uyu unye ku ruhande go gustop imipira go gukasajea ya Atletico nico gituma ubona ko byari ko birabagora chaque fois Atletico yagenda kubasatira chaque fois bakimipira baduga imbere Paris Saint-Germain yagira ibibazo uretse yuko novuga kumbure bafise abayama ere kumbura komeye bafise Nino Mendes ameze neza yagerageje novuga ko nawe nyene guterera ku ruhande rw'inyuma n'uyu Ashraf Hakimi nibwo yavuye akora amakosa nawe nyene ariko vy'ukuri Paris Saint-Germain irakeneye mu numero 6 do métier urumva no ku munsi wejo na 4-5 yabo hari ubugitari imeze neza ariko kandi no ku ruhande rw'imbere barakeneye wa musatirizi mwiza tsindi bitsinda no munsi Paris Saint-Germain tuvuze ko imisinzi baziratana Ibrahimovic aba ba Cavani nibo baba batsindira ibitsinda nibo ataka tuweruka kubona muri Paris Saint-Germain bayobora abandi uvuga ati uyu unye ni wayoboye ubusatirizi bwa Paris kuno munsi vraiment uraza kuraba Dembele uno munsi bagashiraho
kw'icenda baba bakoromwani ejo hari Asensio bavuga ati by'ukuri biragoye cyane rero kuri Atletico yakoresheje experience ku munsi wejo handi ho narukino babarusha n'imbere y'urukino abafavori nako wabatanga nonzeye pronostic bavuga yuko bari ari imeze neza kuri Canale ho bajya abashinaliste bose bahigwe pari bibiri kubusa na match yose babasumbice 76% niyo bari bafise ya possession gutera amashuti munani yose ari cadre vende mwateye ntibikunde ni na Oblak yakoze akazi kadasanzwe imipira ikomeye barikora kabisa nawe nyene yari yagerageje kugorana ariko nibi nyene Alonso ari kavuga ari buze manque d'experience wabonye wateye kabiri gatatu byanse abandi utante amachance je nibaza ko hanini experience ntayo bafise kandi ugiye no kuraba muri Atletico Madrid uyu wa Oblak karaba imyaka amaze Griezmann nibyo yaragiye muri Barca yaragarutse mugaraba Korea Koke ni hakiri uraza kubona ko ari ibintu bidasanga kaje kagiyermo Simeone gaho Simeone kavyitwaramo neza ariko Alonso uno munsi uravye Paris Saint-Germain yavuye mu murongo w'abashobora kubakarishira ara 25e place uno munsi mu France ariko uravuga ko ari ikintu kigoye novuga yuko journée izokurikira bazogenda Allianz Arena kwa Bayern mu nyuma basurogere kwa Salzburg baca muhira bakirende Man City urumva hama baca bagenda mu Budagi kwa Stuttgart iyo equipe ubona ishobora kubakarishira biragoye yamaze kwishira novuga mu bihe bigoye deja ni akangahe ni ya 25 yamaze muri za 24 yamaze no gusohoka novuga muri za 24 no munsi by'ukuri cyo bari gitangaza kuyibona Paris muri ndazi zo match isigaranye ziranagoye match zigoye kumburi ikindi hariya ni Salzburg ariko Salzburg no ariko biri muhira on sait jamais yatanguye kuvyuka yatsinze match yabo ya mbere ejo haje batsinze Feyenoord Simbi ejo bundi yatsinze bine kuri winga equipe ikomeye yari yatsinze na Girona yarayitsinze yatsinze Benfica bine kubusa urumva rero kuri Paris bari bafise by'ukuri calendrier nziza ariko aho bigeze ubu biragoye iriya ni Paris atamuntu uwari we wese yagenda kubahangara Parc des Princes ariko no munsi buri equipe iragenda Parc des Princes kabakura kwa amanota 3 no munsi vraiment Paris nigitinyitse ariko mu ejo bundi mu misi yeze cyari giti kiturigwa wumvise ngo ugiye Parc des Princes cyari ibintu bikomeye cyane rero by'ukuri biragoye match ikinika kuri bo ni yinya ariko reka tunindire turabe kusinzi nituze ubuhinga uri yamenyereza reason likazokoresha iyi ni Ligue des Champions tubona buri match zose ziba zikomeye reka kumbure navuga turindire match zine ni nyinshi ikintu icyacu cyose kirashobora kubibonekeza bahigwe basi n'imiburiburi baje muri zino 24 bakine barrage bakina ariko navyo mbona bigoye biragoye match bazokina yo muhira nimwe gusa yande ya Man City Man City ntiyoroshe ahubwo yanatanguye kugarura abakinyi voilà abakinyi benshi bazoba bagarutse byumvika ko atari ibintu Kevin De Bruyne yagarutse ni umukinyi bazoba babuze ni Rodri sezo yose ni sawa ariko we muri kwa fake kitwa coroshe na gato rero nuko urundi rukino rwatangaje abantu basi ni gutangara uravye umugwi wa Arsenal nawo uri muri crise nk'iya Real Madrid bari muri crise Arsenal ariko crise yabo yo bigoye cyane gose novuga ku match kuyidetermina match ya kane kurikira ibaye match ya gatatu cyumvikana ko atari ikintu gisa neza we urabe uno munsi mbe burya yaramutanguje yose match ya kane yaraba neza ni ya kane nivyo batanguye kuri Bournemouth Liverpool bahagarika baranganya hama basubiye kandi baratsindwa na nine equipe yindi yari
ejo bundi batsinzwe nande na Newcastle na Newcastle iyi nayo baratsinze ni baratsinzwe ni match ya gusa kane muri Carabao Cup baratsinze ni nivyo Carabao hajya basi mugabana mpamvu yarabatsinze nivyo nizi ni zina tamanota 3 baronga byumvikana uno munsi uri kuraraba Mikel Arteta c'est vrai uravye ku rukino bari kwakira ku munsi w'ejo nkuko bivuze ati match yejo twari twabona neza duko twabuze ibitsindo sivyo barabura ibitsindo ariko uno munsi ukavuga ati none ivyo bitsindo bibura kubera iki mbega ba Martinelli buno munsi ko byabasubiye inyuma bigembe bimeze gute urumva ejo bundi urabona yuko yari kwaramenyereza uwiswe Martin Odegaard amushira mu kibuga hari ku munota wa nyuma kandi urumva avuye mu mvune sivyo avuga ati soma kundurire nawe wiyumvirizwe rumeze parce que uno munsi uri kuraraba uyu mugabo Mikel Arteta hari andanje gose urumva izo nkino zose wewe uvuye kwa Newcastle uratsinzwe ibintu bitumvikana uratsinzwe waruve kwa Liverpool wasi ni sawa mwanganyije bana mafariya yagukoze mu jisho uraje muri Champions League nivyo abakinyi bagera kuri babiri ntabugira kandi ngenda gwako ico ni kintu rero uno munsi Arsenal bitayishikiye cyane gose umwaka weze ko mwayoze Saliba gusa ariko uno munsi biriko biduga bije imbere Declan Rice harari Martin Odegaard murumva ko abince mu mwanya wa 93 uwo ni muharura uyo ni muharura bisako tarahari bigoye ariko match barakina baradomina ariko no munsi ari unavuga ati mbeko tubona Arsenal domina première mi-temps deuxième mi-temps twayibura urumva habaye iki vyumvikana muri rero weekend bafise match na Chelsea urumva inagoye Arteta jaje avuga ngo naryoherewe abakinyi ngene bakinye ngo ndabona yuko dukinye nkuko twakiye kuri Inter de Milan dushobora gutsinda kwa Chelsea yo mvugo yamvugira canganye kabisa wewe uravuga yuko ego none gukina neza bisigura Arteta yisubireko ariko numvuga yishira ariko yishira mu yabira ko nk'iyi match ya Chelsea yo akayitakaza bizoba bitanguye kuba bibi cyane ngo peut-être iyi match ya Inter biragoye gutsindira Inter muhira ego ico twa Man City vyaranze Inter yatanguye ikina match na Man City biranga Inter si equipe novuga yo gutsinda gutyo nyene equipe imaze kugira iyo experience idasanzwe iranayisumba na Arsenal wanashima ino myaka ya hafi urumva rero ugiye kuyisanga muhira udafise abo ba Odegaard yo yiteguye kumbure biragoye cyane gose ariko by'ukuri nimba uri kutakaza kuri Inter pourquoi pas uri kutakaza kuri za Bournemouth pourquoi pas uri kutakaza kuri za Newcastle uri Arsenal equipe no mwaka wari umwaka kumbure abatari bake bari bakwiteze inyuma y'imyaka ibiri ugarukirana ubwa ku murongo w'igikombe ukatutangwa gutakaza match z'uruja n'uruzano ubwa muri championnat gutyo nyene none twovuga yuko ari Ligue des Champions iratuma iri kira guperturbana ubwa kuri championnat sinibaza rero hakagenda ko ino match ya Chelsea kwizere yuko Chelsea bizogenda neza ariko Chelsea nasigara ya equipe no yubatse biragoye kuri Chelsea kuko iyi match ya Alonso iyi Inter de Milan match c'est vrai yari match goye ariko yari match ugo kana fresher muri Arsenal Arsenal ibihe ivuyemo itsindwa na Bournemouth iraje Liverpool ni yambere ni sabanganyije baciye batsino nande na Newcastle aha haciye hajamo ikindi bumva tuvuga ati harabaye igihuhusi gitoyi nyamugigima muri Arsenal directeur technique sportif aragiye Edu yagiye muri Nottingham aragiye ivyo abantu turavuga ati harakuntu habaye nyamugigima muri Arsenal uciuza Inter de Milan ugakana yo freshe urindiriye ya match isigura yuko Declan Rice uzomufise kandi c'est pas évident yuko nakuzomutanguza Odegaard kuko avuye mu mvune none muri ico gihe nubona yuko ari kibazo gikomeye cyane gose umugabo ari andanje uno munsi tuvuga tuti nturi muri Big 4 bisigura yuko Chelsea batsinzeho bagenda ahantu habi bo kiki hari ibintu bibiri ngomba kuvuga bizonakora k'uyu mugabo inyuma y'ivunika rya Martin Odegaard
ubwa mbere yahinduye systeme bari basanzwe bakinamwo ya 4-3-3 yarayihinduye. Motife yanze kwizera abana basanzwe bahari. Ko twarabonye ko post par post hariya kwa Arsenal hakura umukinyi ashobora kuhakina kandi ibintu bimeze neza. Shakuhera inyuma uze hagati nta na hamwe uza kubura abakinyi babiri kandi sinibaza nimba hari uwo guha 100% ntiwobura umusubirizi wiwa guha 80% par exemple. Muga kuri Martin Odegaard twaciye tubona ubwa mbere ahinduye systeme agiye muri 4-4-2. Ivyo ubwa mbere nukuvuga systeme wari usanzwe ukina iyo myaka ibiri heze abakinyi bayimenyeye urabahinduriye ko kumwa kugira gatatu. Motife ngo ubuze umukinyi agizene agize imvune. Noneho ukacuzana nubundi Martinelli na Trossard kuri match ya Newcastle abumwe wari wamukinishije hagati ubundi umukinisha nk'umuntu yataka bataka ari babiri na Kai Havertz. Noneho Kai Havertz ciye umusubiza kuri nimero 10 kuri match yindi nukuvuga haraba ubwa mbere kujuragiza abakinyi gerageza kunyegeza igihengere cya Odegaard byanse ntibikunda byanse mu gihe wari kwizerana Waneri muguna unamwizera mu gihe bitaba bishoboka. Nubundi raba iminota yamuhaye iminota 8 yanyuma yamwinjije ku munota wa 82 seta ngo kugenda buhoro ariko none Yamara afise imyaka ingahe buryo ni navyo wanashaka nubu na Real Madrid batanguye kwagiriza uyu mutama ni gute adaho umwanya Arda Güler ni guhe adaho umwanya Endrick mu gihe abandi biba byanse rega no gutanta nizo zibika zaramagi none Saka twari kumumenya atagiye mu kibuga. Martin Odegaard twari kumumenya atari uko muri Real Madrid bamwirukanya akaja muri Arsenal ntivyari gushoboka. Rero je kubwanje ndabona ni ibintu bibiri nukutizera novuga bench yiwe ni nivyo bintu byo guhindura systeme kubakinyi kandi usanzwe uzi kwizo karite mu myaka ibiri basanzwe bakinamwo uri kubazi uzibahindurira ku mwaka ugira gatatu. Nibaza rero ko n'ivyo bintu bishobora kuzomucanga narijyaho mbona ko n'uyu Edu yagiye ibintu bigiye kuyangara. Nuko Arsenal itakaza urukino igisito kimwe gusa rukumbi cinzwe kuri penalty na Hakan Çalhanoğlu umunyaturikiya akina mu gwa Inter de Milan kuri penalty mu mpera za premier mi-temps. Niko rero vyagenze muri rusangi muguwo wa Bayern Munchen nawo watsinze igitsina kimwe ku busumu gwa Benfica. Barcelona nawo Etoile de Belgrade batangura bayitsinda kimwe irakigombora ariko gati mwasoto inzuki mwabantu mwe hariya abiswe ba Rafinha biswe ba Fermin Lopez ba Lewandowski bati muradusotoye bacumita bibindi bitsindo biba 5 kuri 2 Barca ivuga ati turi badakogwa bati aho duciye mutubise twego twibananyirize ivyacu uno munsi birera ni mutubise. Nuko rero Barca itsinda bitsindo 5 kuri 2 umugwi wa Etoile Rouge de Belgrade. Niko rero vyagenze muri rusange kuri classement wo bagira classement ingene imeze muri kino gihe n'umugwi wa Liverpool murazi banabitwaramo neza match zose zine yigenjemo neza yatsinzemo zine zose urumva zimwe zose ufite amanota 12 Sporting Portugal ya kabiri ifite amanota 10 AS Monaco ya gatatu amanota 10 Stade Brestois ni ya kane amanota 10 Inter de Milan ya gatanu amanota 10 Barcelona ya gatandatu amanota 9 Dortmund ni indwi amanota 9 nyene Aston Villa ni 8 ifite amanota 9 umse yaguye Yivyo nka cyambirwe ku 18 Atalanta ni 9 amanota 8 Man City 10 amanota 7 y'icumi na rimwe ari Juventus amanota 7 y'icumi na kabiri Arsenal amanota 7 y'icumi na gatatu Leverkusen amanota 7 Lille ya 14 amanota 7 Celtic ya 15 amanota 7 Dinamo Zagreb ya 16 amanota 7 Bayern Munchen ya 17 amanota 6 Real Madrid ya 18 amanota 6
Benfica ya 19 amanota 6, Milan AC ya 20 amanota 6, Feyenoord ya 21 amanota 6, Club Brugge ya 22 amanota 6, Atletico Madrid ya 23 amanota 6, PSV Eindhoven ya 24 amanota 5. Izo nizo niyo migwi ishobora kuba ifite uburenganzira bwo gushobora kubandanya izindi nkino munani za mbere zo zigenda ubwa mbere ahamizi sigaye gushaka 24 zo zikina mu match de barrage. Paris Saint-Germain yaguye ku mwanya wa 25 urumva yuko hariya baguma bayiganyira abafaransa bati ibintu ku mugwi wari mu Faransa ntivyoroshe mu gihe bitosura kuvyigenzamo neza. Nuko rero niko bimeze hariya muri Champions League. Gato tugaruke gatoyi kuri Barcelona kiki. Barcelona kugoza no munsi niyo equipe novuga ifise ubusatirizi bukaze. Kuri ya migwi novuga yo ku mugabane w'Uburayi kuko ugiye kuraba kiki Barca kuva itsinzwe muri Ligue des Champions kuva itsinzwe na Monaco match ya mbere bitatu kuri kimwe kuri bibiri plutôt ni bibiri kuri kimwe bibiri kuri kimwe voilà bibiri kuri kimwe kuva kiriya gihe Barca ntirasubira gutsinda munsi y'ibitsindo bitatu urumva aho rero ni kuvuga ko muri match zigera kuri zitanu baheruka gukina muri Ligue des Champions match zingahe zitandatu zine zitatu ni zitatu inyuma ya Monaco ni zitatu ni zitatu inyuma ya ni zitatu voilà muri match zitatu baheruka gukina Barca yatsinzemo ibitsindo 14 muri 3 match bafashe bagutsindira Young Boys bitano ku busa baza bagutsindira equipe ya Bayern 4 kuri kimwe ni match ya 5 kuri 2 bitsindo 14 muri match zitatu urumva ubwo busatirizi aho rero giye kuraba statistique novuga zabo bakinyi nka Lewandowski muri match 16 muri rusange amaze gukina statistique za Rafinha stats za Dani Olmo za Pedri za Yamal ni stats ziteye ubwoba kuko nga uteranyije ko no muri championnat muri ku kwezi guheze baragukinyemwo novuga match zigera kuri zine ni kuvuga yuko gushira ko nizi zinga nizi zitatu za Ligue des Champions nizo mu kwezi kwahera fata izi ku kwezi konyene match zigera ku ndwi bakinye kuko bagufitiye ibitsindo 29 muri match indwi 29 no kuvuga buri match bashobora gutsinda ibitsindo nka 4 urumva bazohava baheza faza ingango bagashira ikindi jana aho urashiramo ibitsindo batsinze Espanyol Barcelona 3-1 ibitsindo batsinze Real Madrid 4-0 ibitsindo batsinze Sevilla 5-1 ibitsindo batsinze Alaves 3-0 urumva ubwo busatirizi ni equipe by'ukuri ugiye kuraba ubusatirizi bwabo burajyana muri kino gihe rero uwagize amahirwe no wahuye nawe nayo hakiri kare batarivyukiranya bataritora n'ayahandi by'ukuri buri equipe novuga igiye gukina na Barca tuyisabira kujya bikeye nayo gutsindwa byo koko abari kaje abapariya